ingazi icumi umuntu ashobora gucako kugira ngo atere imbere, hategerezwa kubamwo ko umuntu ubwa mbere atangura gukena, hama umuntu amaze gukena akababazwa n'ubwo bukene. Umuntu ubukene bumaze kumubabaza ategerezwa kugerageza kwiyumvira ico yokora kugira ngo abuvemwo, hama amaze kwiyumvira ico yokora aca yiyumvira ko wenyene kugira ngo atahure ico ngiye gukora n'ingiki eske nzogishobora. Umuntu amaze kwiyumvira kiba gikurikira no gukora, umuntu agatangura gukora. Umaze gutangura gukora rero ikiba gisigaye utegerezwa guca utangura kuziganya, ukavuga ati je ngire nziganye mu vyo ndiko ndakora, kubera uba wihaye ihangiro imbere, ukihihangiro ukavuga ati ngiye gukora kuri iki. Mu nyuma umaze gutangura gukora rero ucubandanya rero uza urisuzuma ivyo uriko urakora ko biriko biragenda neza, ukigira ku batanguye gukora imbere zawe bateye imbere kugira urabe aho bahereye naho bagejeje ko bishobora kugufasha gutera imbere. Ingazi ya nyuma ya 10 ni kwiremera akazi wewe, kubera ivyo byose nadondaguye ushobora kubikora uriko urakorera abantu kugira ugere kuco ushaka gushikako. Ndabaramukije amahoro y'Imana mu bw'umunsi muko madukurikirana biciye kuri Bishop TV ndetse na Jumuiya TV, aho biciye no mu kiganiro kandi bita Udiri, kiganiro kibafasha kumenyekanisha ivyo muri ko murakora, cyane cyane mu kubasanga aho mukorera ndetse no mu gutanga inyigisho kugira ngo tumenye two kwiteza imbere, tumenye two kwishikana kwiterambere rirama. Ukaba muri kumwe nanje Ndatimana Shadrack, abeshi bazi nka Shashi Romantique, aho no muswagendeye urushengero bita FMC neza na neza mu gisagara ca Bujumbura, aho bariko baratanga inyigisho kuba Kristo uko bashobora kugendera uko bashobora kwiteza imbere kandi bakoresheje n'ubu Kristo bwabo. Kandi murabona ko turi kumwe n'abantu batari bake bari mu rushengero, harimo abatanze inyigisho, harimo abarongozi b'urushengero ndetse n'abashoboye kuzikurikirana kwagiye cyo basigaranye. Tubahereza ikaze mwese kumburengira dutangure twidondo. Murakoze. Ndabaramukije nanje nk'aba journaliste bayo ma televiziyo Bishop TV na Jumuiya TV. Ndaramukije na dukurikirana biciye kwa ayo ma televiziyo. Nitwa Ntakundi Jean Pomsen, ndo mu Kristo wo ngaha muri rishengero FMC. Nanje nkaba nitwa Ndereyimana Prince ya Ella Elsa, nkaba ndi umwe mu gwaruka nashoboye gukurikirana izo nyigisho. Ndabaramukije nanje mu mama yaserukiye abamama bo muri Eglise ya FMC, nkaba ndi umukuru w'abamama kandi murakoze kuba mwadutumiye. Murakoze cyane. Nitwa Maître Ingénieur Blaise Niyonzima, umwigisha wa kaminuza nderabigisha NS, kandi nkaba ndi representant legal suppléant wo mwari n'urushengero nyene. Naje ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Ndereyimana Laban, hama nkaba nserukira ishengero imbere y'amategeko, mugabo kandi nkaba umuhinga wo kuvura ingwara zo mu mutwe. Murakoze. Tubashimire kandi twonge tubahe n'ikaze kandi muri kino kiyaga tugiye kuganirako. Ariko imbere yuko tubandanya turifuza ko abantu bamenya ibijya bintu 10 mwavuze, ari ingazi 10 mwavuze zishobora gufasha abantu kugira ngo bashike kwiterambere rirama. Angira ko muri maze mudukire ku mayanga mbega izo ngazi 10 niza. Murakoze. Inyigisho tuzimaranye iminsi, tuzimazemo iminsi, twariko turavuga ku ngazi 10 zishobora gufasha umuntu gutera imbere, aho uno munsi twari tugeze ku ngazi igira gatandatu ariyo twashimikiye ko cyane. Rero tugerageje kuvuga mu ncamake ingazi 10 umuntu ashobora gucako kugira ngo atere imbere. Hategerezwa kubamwo ko umuntu ubwa mbere atangura gukena, hama umuntu amaze gukena akababazwa n'ubwo bukene. Umuntu ubukene bumaze kumubabaza ategerezwa kugerageza kwiyumvira ico yokora kugira ngo abuvemwo, hama amaze kwiyumvira ico yokora aca yiyumvira ko wenyene kugira ngo atahure ico ngiye gukora n'ingiki eske nzogishobora. Umuntu amaze kwiyumvira kiba gikurikira no gukora, umuntu agatangura gukora. Umaze gutangura gukora rero ikiba gisigaye utegerezwa guca utangura kuziganya, ukavuga ati je ngire nziganye mu vyo ndiko ndakora, kubera uba wihaye ihangiro imbere, ukihihangiro ukavuga ati ngiye gukora kuri iki. Mu nyuma umaze gutangura gukora rero ucubandanya rero uza urisuzuma ivyo uriko urakora ko biriko biragenda neza, ukigira ku batanguye gukora imbere zawe bateye imbere kugira urabe aho bahereye naho bagejeje ko bishobora kugufasha gutera imbere. Ingazi ya nyuma ya 10
ni kwiremera akazi wewe, kubera ivyo byose nadondaguye ushobora kubikora uri kurakorera abantu kugira ugere kuco ushaka gushikako. Ku ngazi ya 10 rero uba wamaze gushika kwihangiro ryawe, nimba ari umutahe warondera uba wawuronse, ugacuvuga ati burongiye gukora iki ivy'iwanje, cyo imvira namba nja kurima, namba ndandaza, namba nkoreye ihinguriro, ibintu nk'ivyo, aho ucutambuka ushika mu iterambere rirama. Mu ncamake ni izo ngazi 10 twariko turagerageza kuvuga. Sinzi rero mbandanije aho ku ngazi gira 6 twariko turavuga uno munsi cyane cyane ari nayo isa nkaho iri muri nka 3 zikomeye mu izo ngazi 10 ariko ndavuga, kuko iya mbere ikomeye ni gukora. Rero ingazi yo twariko turavuga nako yo kuziganya ni ikomeye kuko ari ishikana umuntu kwihangiro. Twagaragaje kubivuga bashobora gukurikirana mu nyigisho ko zagenze. Iyo turiko turakora tutaziganya, umuntu arakora ugasanga ivyo aronka abironka ari ukubijya gusa, ugasanga abantu tubayeho turiko turasanzaza. Mugabo iyo habaye kuziganya, umuntu ashobora kuziganya bike bike, nkuko twatanze akarorero kuri 1/5 c'ivyo umuntu aronse ko ashobora kubiziganya, ugasanga umuntu ashobora gushika kwiterambere rirama yegera ziganya utwo duke duke. Twasiguye uburyo bw'ibintu, navuze ibintu 6 umuntu ashobora gukora mu kuziganya. Ni kuvuga ko bwa mbere navuze ko umuntu ni vyiza ko aziganya yitegurira kazoza, akavuga ati nziganya ya mahera mu myaka runaka nzoshika kuri iki kintu. Ico ni cyambere. Umuntu ategereza kuziganya atekaniriza amagara yiwe, nko gutunga mituweli yo kwivuriza ko kugira ngo niwagwara ntivyonona umugambi wawe. Ikigira kabiri, nk'abavyeyi canke abashobora kuba bumva ko muri kazoza bazoba abavyeyi, ni vyiza ko dutegekaniriza abana bacu, tukarondera amasinanse ashobora kubidufasha kugira ngo tubategekanirize kazoza k'amashuri yabo. Tukavuga ati umwana wanje niyaheza programa ya leta yiga atarishe, aho tuzotangura kuriha amafaranga, tuzebe twaraziganije kugira ngo umwana, murabibona iyo muri ko muraraba abantu mwaba bana tukunda kubona mu mabarabara, abana taco bakora wire turuvusanga abantu bahejeje ijya myaka nki leta itarihisha amashure, ucubona baheje ishure. Uza gusanga ro bivuye kuko abavyeyi babo batigeze biyumvira mbega nyuma y'iyi programa leta ireka abana bakiga batarishe, abana bazoca baja hehe. Ugaca usanga rero abana baciye baheba amashuri kubera binaniranye kuriha. Uwiswe ngo ari nanase umwana agaheza amashuri makuru, ico bita imanite mu Gifaransa, ukazubona umwana avuga ko yahejeje ishure. Mugabo vy'ukuri turiko turaraba Uburundi aho bugeze, iterambere ry'igihugu aho rigeze, tubona ko abantu bahejeje amayimanite vy'ukuri baba baronse uburenganzira bwo gutangura kuyiga, ntibaba baragera aho bovuga ko bize. Rero iyo wategekanirije rero iyo ukariha amasinanse ukagira ico bita assurance education, uwo mwana wawe azobandanya yiga atangorane. Rero twariko twanavuze yuko rero duteza no gushira Imana mu migambi yacu nkuko turaba Kristo. No kuvuga yuko umuntu wese ategerezwa kwiyaranja akaziganya, mbe nzotanga ikigira 10 amahera angana gute, nzotanga ishikanwa amahera angana gute, hama ayasigaye akavuga ati nshobora gufungura aya akurikira. Rero iyo umuntu aziganije izo ngazi zose biba byoroshe ko umuntu ategerezwa gushika kwiterambere. Nongera koko nk'abakristo na cyane cyane twe ishengero ryacu rya FMC turi mu bantu dutegerezwa gushigikira cyane imigambi ya leta. Rero dufatiye kwihangiro rya leta yacu, nyene cyubahiro yamarika arasemerera avuga ati dukeneye ko mu 2040 tuba dufise igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Rero natwe turiko dukorera muri iyo hangiro nk'abakristo, nitwe dutegerezwa guhera kuba ubwa mbere kugira dushitse iyo mbono kazoza ya leta yacu. Nk'abakristo tubitangure kugira ngo dukore nico nyakwigendera umuhisi sogokuru nyene cyubahiro yakunda kuvuga ati dusenge dukore dusenga. Rero twebwe nimba ari twebwe dusenga, ni twebwe dukwiye gushira mu ngiro iyo migambi hakirikare kugira ngo vy'ukuri ya Edeni batubwira buri muntu wese n'abatarayibona babone ko vy'ukuri Burundi ari Edeni. Murakoze. Murakoze cyane. Umuntu iyo yumvise mu rushengero aba yumva ahantu ho kuza gushimira Imana canke gusaba Imana, cyane cyane mu kurondera ubwami bw'Imana. Ariko turashaka kumenya mbega niki kintu cyatumye mwumvira ko izi nyigisho zo kwiteza imbere mu zinjize mu bakristo mu kibanza cyo kuronderamo, mu kibanza basanzwe baronderamo ubwami bw'Imana? Ego murakoze cyane. Nibaza yuko iyo tuko turavuga iterambere, ntago twaye ko turavuga iterambere
ry'isi ry'ubutaka canke ry'amazu amabarabara, iterambere imbere y'ibindi vyose ni iry'umuntu. Kandi umuntu turiko turavuga ko Burundi bukwiye gutera imbere n'abakristo n'abarundi, kandi natwe turi mu Burundi. Rero nico gituma iryo terambere tegezwa gutangurira kuri wa wundi. Duhiriwe duhishije kubera yuko uretse yuko dukeneye gutera imbere mugabo kandi tuvuga yuko Imana iri kumwe natwe, kandi ijambo ry'Imana yukatubwira yuko ngo izohezagira ibikorwa vy'amaboko yacu. Aha rero bikaca bituma dukangurira abakristo, dukangurira abene gihugu ko badategezwa kwizera inze nka bimwe hari abantu bagenda babwira ati mugiye guhezagirwa ngo nimusenge gusa ntimukore, mugiye guhezagirwa. Ariko ijambo ry'Imana tubwira yuko ngo udakora ntakarye, mugabo kandi yuko Imana izohezagira ibikorwa vy'amaboko yacu. Ico nico catumye dutegerezwa kumva ko dukeneye gukangurira abene gihugu, gukangurira abakristo bari mu ishengero iwacu gukora kugira ngo tushike kuri rya terambere vya bindi dukeneye gushikako, narijya uhoraho Imana ari mu ruhande rwacu. Bibiliya iratubwira mu Baroma yuko ngo nimba Imana iri mu ruhande rwacu ni giki cyo tunesha canke ni giki cyo tunanira? Nta na kimwe. Rero kubera ko Imana iri mu ruhande rwacu, reka rero dukoreshe iyo avantage, ako karusho Imana yaduhaye kugira ngo dushobore gushika ku rwego runaka. Hama kandi twibuke ko imihezagiro abantu basigura natwe dusigura tuyikeneye turi ngaha ku isi, kuko iryo jambo muhezagiro uriravye mu nkomoko yaryo risigura kubonwa neza n'Imana kugira ngo umuntu ashobore kubaho neza. Rero dukeneye kubaho neza muri ino si mu gihe tuko turategura ubuzima bw'ibihe bidashira tuzoronkera mu ijuru. Mugabo mu gihe tukiri kuri ino si turakeneye gufungura, turakeneye kwambara, turakeneye kwideplasa, turakeneye kubaho neza. Ari naco gituma nta handi tuzobikura atari uko dushoboye gukora. Nuko nico iyo niyo ntumbero nyamukuru ituma nubundi duhamagarira abakristo gukora. Hama nkuko izina ry'ishengero ryacu rivuga ngo ni ikigo cy'ibitangaza bifatiye ku kwizera. FMC, the Faith Miracle Center, ikigo cy'ibitangaza bifatiye ku kwizera. Bisigura iki? Ntago dutanga igitangaza, ariko ukwizera k'umuntu bifatiye mwishigwa mu ngiro ry'ibikorwa vyiwe biza gutuma Imana imuhezagira, hama akaja ku rundi rwego rw'iterambere. Ico nico novuga mu kurangiza. Murakoze. Ego murakoze cyane. Kumbe twegereze kwa mu representa. Bega ni gute abantu bofadikanya ibijanye no gukina amadiri hamwe n'ibijanye no kwemera? Murakoze cyane. Mumbajije ikibazo gikomeye ngo gukora amadiri no kwemera, kwitwa umukristo ariko kandi uri umuntu ukora amadiri udasegerereza. Ni kibazo gihanze uno munsi igihugu, aho uza wumva bamwe n'abandi bagenda baravuga yuko mu Burundi nta kazi, mu Burundi byacitse, nta bishoboka n'ibindi. Ariko kandi byose birashoboka. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu yarabivuze neza yuko turi kumwe twese bishoboka, kandi nkuko sogokuru yabivuga yaravuga ngo dusenge dukora kandi dukore dusenga. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Rero abakristo n'abene gihugu, umukristo si kuvuga ngo ababaye mu kirere, ababaye ku inosi twese turiko, kandi dutegerezwa gukorera, dutegerezwa gukora kugira ngo dutere imbere. Rero ubukristo ntibisigura ko umuntu usegerereza. Mwihangiro rero nkuko umungere mukuru yabivuze, ni ngombwa dukore. Uri umukristo ukore, hamusenge, hama kandi usenge wongera ukora. Kuko mu isanzwe ndakunda kuvuga ngo iyo Imana ihezagira amasengesho mu Burundi tuba duteye imbere gusumba ibindi bihugu byose, kuko nibo ba mbere baduga imisozi myinshi, bamba ku karago kenshi. Rero twe twafashe ya mbere mu kwerekana ko uko biri kose byose bishoboka. Umukristo yagiye imbere, tukaba imbere, dufata ihangiro ry'igihugu. Uburundi bwifashe mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060, twifashe nk'abakristo ba FMC, hama tugahimiriza abandi bashobora kutwamura ko iryo hangiro canke izo ngeso bigatuma Uburundi
nk'uko nyine icubahiro yabivuze muri ya myaka 2060 tudashikayo, ahubwo mu 2040 tuzoba twarateye imbere. Rero numva ari ikintu gikomeye cyane yuko dukwiye kumenya ko umukristo atari umwene gihugu ari mu kirere, ahubwo ari umwene gihugu hano mu gihugu, abwirizwa gufata iya mbere agakora, hama agasengera n'igihugu. Hari n'ikindi kintu twe nibaza ko mu ishengero ryacu rutandukaniye ko n'ayandi mashengero, gusengera igihugu, gusengera inzego z'igihugu. Ntidushobora gusengera igihugu ngo duce dushira inyuma ivy'igihugu gishaka ko twebwe nk'abene gihugu dushika ko harimo na twebwe abakristo. Nico gituma rero kubera dufise iryo hangira imbere ryo gusengera igihugu, gusengera inzego, nico gituma wumva dufata nkama iterambere igihugu canke nyene icobera umukuru w'igihugu yifuza ku Burundi no ku Barundi. Ivyo rero numva imenga mwihangiro twihaye ni ikintu gikomeye cyane kuba umukristo ukora kandi wongera ukora usenga nk'uko sogo yabitubwira. Murakoze. Yego. Hambavu ya navuze ko turi kumwe n'abakurikiranye izo nyigisho nubwo abakristo bo muri FMC, turi kumwe n'umwe mu gwaruka gwakurikiranye izo nyigisho. Mbega mu nyigisho mwaronse nuwe butuma mwakwiye mwa zino nyigisho, mbega mubona ni gute ugwaruka bwokora ko mwakino gihe gujukira gukina amadiri cyane rukagabanya ibyo gusenga? Mbega mwebwe mubona byogenda gute nk'abakurikiranye inyigisho kugira ngo ugwaruka nabwo rukomeze ibikorwa hamwe no gusenga? Murakoze cyane ku bw'ico kibazo. Ntabwo dushobora gukora, natahuye ko ntidushobora gukora tudasenga n'ubundi, kuko ibintu vyose ivyo dukora, ivyo kandi n'ivyo twize navyo nyene, ivyo byo gutera imbere niki vyadutangaje cyane kubera ko biri mu ijambo ry'Imana. Akenshi ugwaruka dukunze kwibaza yuko ivyo ni ibintu vy'isi gusa, ni ibintu vy'isi gusa, mugabo vyose dusanze kumbe n'Imana irahimiriza abantu gukora, cyane cyane ko twege tukiri bato, tukiri ugwaruka, bica bituma tumenya kurondera hakiri kare kandi tugashobora kutazokora amakosa avuye ku kutamenya abadukuriye baciyemwo. Rero kandi ikindi naco nasanze hariho ingaruka nziza yo gusenga wongera kandi ukora. Hari ubundi buntu buza ku buzima bw'uwo muntu ariko arasenga kandi yongera akora. Hariho ukurindwa, hariho n'umugisha. Nico numva novuga ko cyane. Murakoze. Ikintu waba watawe mu izo nyigisho ubona ko ari ikintu gishobora kuzogufasha nk'umuntu arugwaruka kugira ngo urundi gwaruka nabwo rushobore kuharonkera inspiration? Ico natahuye cyane cyane nuko twege ugwaruka turakunda cyane ibintu binyaruka, ntidukunda ikintu kigenda bukebuke, ntidukunda twihe umwanya wo kurondera ico kintu, kandi turasuzugura kenshi nivyo vyovuga ngo twunguka udufaranga dukeya, dukeneye dukunda kurota gose biri hejuru cyane, mu gihe tunafise umwanya bivanye n'ukungene tugifise n'imyaka mikeya, turafise umwanya wo kubirondera. Rero ico natahuyemwo nuko ntakwiye gukengera ako kazi gatoya, ako kantu gato nshobora kwiyumvira, kandi ora harashobora kuguhishurira akantu gato ushobora gukora, ako kantu gato ukunguka ayo mafaranga makeya. Kandi ikindi numvise kiri c'agaciro gose, kubika uyu mwanya tukiri batoya, turashobora kubika kubera ko ntituragira imiryango minini ngo abana tugaburira canke tugira. Bisobanura yuko tumaze kumenya ingene tubika tuzogera ico gihe ata bintu vyinshi canke twaramaze kwitegura neza ko bikwiye. Murakoze cyane. Turi kumwe n'umwe mu bamama bakurikiranye izo nyigisho. Murazi ko sinzi batubwira ngo umukenyezi niwe nkingi y'iterambere. Mbega muravye inyigisho zatanzwe no munsi, mbega nk'abamama inyigisho mwazakiriye gute? Murakoze cyane. Mu bisanzwe izo nyigisho bazitanguye mu ndwi iheze, twarumvise ibice 5. Uno munsi naho twashoboye kumva ibindi bice birangiza uno munsi. Twege nk'abamama ndongoye na cyane cyane numvise ari ikintu gikomeye cyane, kuko turashobora kuba turi mu isengero, harimo abafonctionnaire, hariho abakomersante, hariho n'abataco bariko barakora mu gushika no mwanya, bashobora kuba bibereyeho gusa barindira relation y'umugabo, akaba ariho bafungura,
arindiriye minervare y'umwana paka ari se w'urugo arinda kuyarondera kugira yamuhe. Ivyo bintu vyankoze ku mutima cyane, bintuma shobora kuba n'ikindi gihe nanje shobora gufata akanya nkicarika abamama abakenyezi nkababwira ico jewe nashoboye kuba natahuye ku nyigisho twaronse kizotuma bahindura ubuzima babayemwo muri kino gihe, ko hari ibintu byinshi bakeneye guhinduka mu bijanye mu iterambere ry'urugo rwabo, mu bana, inyifato yabo, ingene bashobora kurondera ubuzima batarinze kuza barasaba abagabo babo. Kandi ndibaza yuko ikintu gito nshobora kuzobigisha ndavye ku byo twize bizotuma bashobora gutera imbere buhoro buhoro ku mahera makeya batarinze kurondera menshi cyane, na cyane cyane nk'abo bashobora kuba atanakazi bafise. Ndazobahimiriza gushobora kuba bosaba abagabo babo duhera duke duke kugira batangure kurondera umugambi w'iterambere mu ngo zabo. Murakoze. Mu gusoza turifuza kumenya mbega nikihe kintu mwiteze inyuma ya zino nyigisho ku iterambere ry'abakristo banyu ndetse no mu buzima bwa misi yose? Murakoze cyane. Icyo twiteze kuri zino nyigisho nuko haba impinduka mu buzima bwa buri mukristo, nk'uko umuvyeyi wacu nyakubahwa perezida wacu yabivuze ko ihangiro ari uko buri munwa wogira icyo ufungura na buri mufuko ukaronka amafaranga. Rero turiko twigisha abakristo ukuntu bashobora kwiteza imbere kugira ngo baze baronke ivyo bafungura kandi baronke n'amafaranga. Ijambo ry'Imana riratubwira riti ngo dodora muzokugururirwa, murondere muzoronka, ngo musabe muzohabwa. Rero turasaba Imana buri munsi kandi tudodora ku muryango w'ijuru buri munsi, kandi turiko turaronda, tugiye rero kurondera, tugwize ingoga zo kurondera kugira ngo dushike kuri ryahangiro. Ubu uko tubivuga tuza dufise umugambi uri mu ngiro deja, umugambi wo korora inkwavu. Turafise inkwavu zitari nke kandi twizeye yuko mu kwezi kwa gatandatu canke kwindwi tuzoba tugeze ku rwego rwaho dushobora guhereza n'amashengero yandi yacu ubwa mbere tubahe inkwavu kugira nabo nyene borore. Mugabo kandi ihangiro nyamukuru nuko n'abantu bose bari mu ishengero bategerezwa kuzoronswa inkwavu zo kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Twebwe mu rugo iwacu nk'umupastori tumaze kubibona, kuko izo nkwavu ziraduha ifumbire dushobora turarima utuntu tutari duke, kandi tumaze kubona akarusho muri ivyo. Rero twifuza yuko ako karusho gakwira mu bakristo bose kugira ngo dushike kuri ryahangiro, kandi natwe duterera agacumu k'ubumwe muri za nyigisho leta yacu iriko yigisha abene gihugu, kuko natwe turi abene gihugu nk'abandi, kandi agacumu kacu k'ubumwe gategezwa nako nyene guterera muri ryaterambere rusangi igihugu cacu kiriko kirarondera. Murakoze. Murakoze cyane. Dushimire mwebwe nobwa twasangiye ikiganiro, ariko adukurikirana mwumvise bitari bike bijyanye n'ukuntu two kwiteza imbere. Mwumvise ingazi 10 umuntu yocaka kugira ngo ashike kwiterambere rirama. Mwumvise kandi ko biradusaba ko tujamo ruguru ico bita epargne, ukuziganya kugira ngo tuziganirize kazoza na cyane kugwaruka ndetse no kubafise imiryango. Tubashimire rero cyane kubona mwaduhaye kana yo kuganira. Ishimira ko badukurikirana, ndabutse ko tubafasha kumenyesha cyo muri ko murakora kugira ngo cyo muri ko murakora bibonekane, abatarakora bahakura icigwa, naho bariko barakora ivyo bariko barakora bishobore kumenyekana kugira ngo tutere imbere, tuteze imbere imiryango hamwe n'igihugu. Murakoze.